nashitse kwisi byawe na mama, ngeze mu bigero nsanga isi iragoye, nsanga mama we ni impumyi, dawe nawe ni ikimuga, nifuza kwiga ngo mere nk'abandi, bikanka kuko ataburyo mfise, abana b'abakire bakantera ivyasi, sinobajya inyuma nobatera ingwara, mama mama. Helena 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 Helena. Wagwan my people, my family, my team Pisco Entertainment and Media, turabaramukije sangwe ikaze muri kino kiganiro twabateguriye ecuno munsi. Psychologue nije ngomba ndabashikirize kino kiganiro, akaba ari na jewe nakibateguriye. Uru rubuga nago ni Pisco Entertainment and Media nkuko vyama. Muti psychologue, mbega uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka kutunganywa rya Isanganiro Awards. Nukuvuga Isanganiro Awards ni award itunganywa ni radio ikorera mu gihugu c'u Burundi, Radio Isanganiro. Kuva na kera murabizi buri mwaka Radio Isanganiro yama itunganya award yitwa Isanganiro Awards, igatora indirimbo 20 ubwa kwanza zakozwe n'abaririmvyi b'abarundi basanzwe bakorera mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo izo ndirimbo ze zirakurakuranamo bivanye n'amatora, hama hakazotogwa indirimbo imwe izoranga umwaka wose. Rero uyu munsi nico canzanye. Murabizi yuko kuva haheze imyaka ishika kuri 13 Radio Isanganiro itunganya ino award. Rero uyu mwaka ngomba kugaruka ku baririmbyi basanzwe bari batowe muri Isanganiro Awards kugira ngo nabo bazohiganwe bakaba bikuye muri Isanganiro Awards. Abo nabo sabandi ni umuririmbyi Bizimana Abubakar batazira Sat-B canke Satellite di Burundi, hakabaho n'ubundi yitwa Melanin Muramuzi Gusto, ni umuririmbyi uyu munsi agezweho. Abo rero akaba ari abaririmvyi babiri bikuyemo kugira ngo ntibaze bahiganirwe Isanganiro Award yuno umwaka. Psychologue rero nkuko nari nababwiye nije mugiye kubana nanje muri ikino kiganiro. Reka tumira amateka toya ncenza ndababwire dutangure n'ubutumwa bwa Sat-B ukuntu yashoboye kwandika ku rubuga rwiwe rwa page ya Facebook avuga yuko adakeneye kuja muri Isanganiro Award. Hama turaza no kugaruka ku butumwa bwa Gusto canke Melanin yashoboye nawe nyene kwandika kuri page yiwe ya Facebook. Nkuko nayimeje kubibabwira, uyu munsi nashimye kugaruka ku ndirimbo 20 zatowe kugira ngo zishobore guhiganirwa Isanganiro Award y'uno mwaka. Nongere ngaruke no kuri bano baririmbyi babiri bari batowe kugira ngo bazoshobore kuba bari muri Isanganiro Award y'uno mwaka, ariko bakaba barashoboye kwikuramwo. Ariko imbere ya vyose reka ndababwire indirimbo zari zatowe. Indirimbo zari zatowe hariho indirimbo y'umuririmbyi yitwa Kiriku Akiri, ni indirimbo yitwa Ahanihe, hakacabaho n'indirimbo yitwa Kirisese ya Sat-B. Iyo nayo Sat-B akaba yaravuze ati ntakeneye kuja mu mahiganwa ya Isanganiro Award, ati ntakeneye yuko ino ndirimbo Kirisese izoja muri Isanganiro Award. Hanyuma hakacabaho n'indirimbo yitwa Amejibu, indirimbo ya Victorious Team. Iyo ndirimbo ikaba igira gatatu. Habayo ni indirimbo yitwa Ababi, indirimbo y'umuririmbyi yitwa Arinoji, hakacabaho n'indirimbo ya Alvera Muhimbare, indirimbo yitwa Akurutare. Hakacabaho rero ni indirimbo ya Samuel Praise yitwa Yeshua.
akaca habaho n'indirimbo ya Chanel Ndayikeza yitwa Umwizigirwa, akaca habaho kandi n'indirimbo ya Wizi Dezinya yitwa Mi Vida. Hariho n'indi ndirimbo ya D1 yitwa Rekasha, iyo ni indirimbo iri muri top 20 izoshobora kuba ihiganwa muri Isanganiro Awards. Hariho n'indirimbo yitwa Burundi Ibwiza, indirimbo y'umugwi Amagaba, iyo nayo nyene ikaba iri ku rutonde rw'indirimbo zizohiganwa muri Isanganiro Awards. Hariho n'indirimbo yitwa Komsa, indirimbo ya CG, indirimbo yitwa Komsa. Akacabaho n'indirimbo ya yitwa Go yaririmbwe na DJ Feelbite hamwe na Anguilla. Hariho n'abaririmbyi tutazi bashoboye gutogwa muri rino higanwa rya Isanganiro Award. Akacabaho n'indirimbo ya Rinoji yarikoranye na Monia Frere yitwa C'est la vie. Akacabaho n'indi ndirimbo ya Victorious Team yitwa Papa. Akacabaho n'indirimbo ya David Wabisa yitwa Mjenzi bakoranye na NDAD. Hariho n'iyindi ndirimbo ya Redemption Voice yitwa Turi Ivyabona. Akabaho n'indirimbo ya Dramati muramuzi n'umuririmbyi nawe nyene akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi yitwa Samborera. Iyo ni indirimbo y'umuririmbyi Dramati, iyo nayo ikaba iri muri rino higanwa rya Isanganiro Award. Hariho n'indirimbo ya Divine na Leonidas yitwa Connection. Hakacabaho n'indirimbo ya Melanin Boy yitwa Cyane. Hanyuma hakacabaho n'indirimbo ya Monia Frere yitwa Gakado bakoranye n'umuririmbyi Sat-B. Rero muri izi ndirimbo 20 nizo zari zatowe na Radio Isanganiro kugira ngo zishobore kuzohiganwa muri Isanganiro Award 14e edition. Edition igira 14. Ariko rero nkuko nari nabibabwiye hariho abaririmbyi babiri batashimye yuko boja muri rino higanwa rya Isanganiro Award, ni umuririmbyi Sat-B hamwe na Melanin Boy. Rero umuririmbyi Sat-B yarashobowe kuca akugwa kuri runo rutonde bivanye ni message ngo bamance ndabasomera yashoboye kwandika ku rubuga rw'iyo rwa page Facebook, aca asubirizwa n'uwitwa Fajos Burundi. Fajos Burundi muramuzi yuko ari umuririmbyi nawe nyene yandika neza, yandika indirimbo z'ubutumwa bukomeye cyane. Hakacabaho rero n'uyu Melanin Boy, indirimbo yiwe yari yitwa Cyane, nayo nyene ikaba yarakuwe ku rutonde, acasubirizwa n'umwigeme yitwa Izire muramuzi ni umuririmbyi aririmba neza cyane, yoba ariko araza neza muri kano gakino. Reka rero nze ndababwire ubutumwa Sat-B yashoboye kwandika. Ni ubutumwa burebure busigura impamvu atoshobora kuja muri Isanganiro Award. Yanditse ati ntanguye gutandukanya Radio Isanganiro na Isanganiro Award. Isanganiro ni iradiyo yagize uruhara rukomeye cyane mu guteza imbere umuziki w'u Burundi, nanje ndimwo kandi turayubaha kubw'ivyo yakoze mu myaka yose iheze. Murumva ivyo Sat-B yanditse yatanguye kwandika. Ariko kubijanye na Isanganiro Award mu myaka yose iheze naragiye ndaduzwa amahigwe yo kuronka ibihembo mu gihe abandi baririmbyi abato abakuru abashaka canke abafise amazina akomeye bararonse amahigwe yo gutahukana Isanganiro Award. Si uko ntari mfise ibikorwa bikomeye, indirimbo nk'inkuru y'ukuri, bohora, reka mbege, umubabaro, no love, feel love n'izindi zari ibikorwa bifise uburemere kandi vyarakunzwe cyane. Murumva ivyo Sat-B yanditse, ubutumwa yanditse. Iyi ni poste yiwe iri kuri page yiwe ya Facebook. Macha avuga ati igituma vyasuzuguwe muri iri higanwa sinzi icyari inyuma yavyo. Uyu munsi kubona indirimbo yanje yashizwe muri iri higanwa kandi narahisemwo kuva mu mwaka w'2020 kutagitabira birantangaza.
urumva ivyo yavuze yuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 atashimye gusubira kuja muri Isanganiro Award, ati ahubwo biramutangaza kubona uyu mwaka bamushize muri rino higanwa. Aca asubira avuga ati mbona hari ivyo ntazi biri inyuma yavyo canke kumbure ni uko ibintu vyahindutse, ariko mu mateka yanje naho novaho uno munsi canke ejo agahinda natewe na Isanganiro Award nikazokwibagira kuva ku mutima wanje kubera akarenganyo nabonye nakorewe. Murumva yuko ivyo atazokwibagira muri Isanganiro Award ngo ivyo yakorewe. Hanyuma acavuga ati mu bihugu vyubaha abaririmvyi iyo habaye nominated bararondera email yiwe bakandikira bamumenyesha ko bamubaza ko ari tayari canke. Yaciye yandika ati bitandukanye cyane n'ibikorwa iwacu, kubera iyo mvo nsezere ndabasaba gukura indirimbo kirisese muri iri higanwa. Niyumvira ko urwego ngeze ko rutandukanye n'ugwiri higanwa, kandi hari abana benshi bakora neza bakwiye guhabwa ayo mahigwe. Murakoze. Ubwo nibwo butumwa Sat-B yashoboye kwandika asaba yuko yovanwa mu ihiganwa rya Isanganiro Award. Yashoboye kuvuga indirimbo zashoboye kuba zifise ubutumwa bwiza, indirimbo za Sat-B zashoboye kuja muri ayo mahiganwa ariko zitashoboye gutoka kugira ngo Sat-B ashobore gutahukana ikibanza ca cyo gutsindira Isanganiro Award. Rero murumva yuko Sat-B yikuyemwo kandi yavuze ati ntibikenewe yuko yoja muri Isanganiro Award. Rero akacabaho rero n'uwundi muririmbyi yitwa Gusto Melanin Boy ku rubuga rwiwe rwa page Facebook nawe yavuze ati ndabaramukije ndasubiyemwo mu rufasoni ntangere nsaba abategura award ya hano iwacu jewe banyihoze kuko nasanze ari inkinamico. Ikindi naco si vyiza gushira umuntu mu bintu utamubajije. Murakoze. Murumva yanditse ubutumwa butoya asaba yuko abantu bategura award bobanza bakamubaza ko ari itayari. Ivyo nivyo bashoboye kuvuga aba baririmbyi babiri mu kwikura muri rino higanwa rya Isanganiro Award. Ariko rero aba nabandi baravuze bati aba bahungu nabwo biruko ntibari kubifata nkuko bari kuraba ukundi kuntu boshobora kubitangaza kugira ngo Isanganiro Award bareke kuyisuzugura, kuko bati Isanganiro Award ni iramaze gushikana abantu benshi ikure cyane. Abandi nabo bavuga bati burya Isanganiro Award yari ikwiye kuba ari award y'abaririmbyi baba upcoming, abaririmbyi batarandika izina kugira ngo uwo muririmbyi ashobore kuboneka mu mwaka azoba yatsindiye Isanganiro Award. Nka kumwe kwa ba John Melodica bashobora gutorwa batarandika izina tukabamenya bakamara umwaka wose bagirirwa publicité, bijya byari ibintu vyiza. Ariko rero nk'abaririmbyi nk'aba ba Sat-B izi award burya barazirengeye. Ariko rero tugarutse gatoya kuri bano baririmbyi bo mu gihugu c'u Burundi, ico mwomenya coco radio niyo ishikana ibikorwa by'umuntu Ukuri. Aba ba promoter ntimuzobasuzugure canke aya maradio ngo muyasuzugure, bino binyamakuru ntimubisuzugure kuko navyo birafise aho bishikana umuziki w'u Burundi. Naciye nibuka umuririmbyi wo mu gihugu ca Tanzania yitwa Mr Nice. Mr Nice kugira asubire hasi kugira ngo ntasubire kuvugwa no mu muziki, Mr Nice abamenyesha makuru baragenda bakamurondera. Mr Nice akavuga ati jewe ndarengeye gukora ibiganiro kuri aya mashene yanyu, kuri aya maradio yanyu, ndarengeye gukora ibiganiro kuri aya ma TV online, ndarengeye gukora ibiganiro kuri aya maradio asanzwe, kuri aya maradio ati jewe nibwo gato yaho
baciye abamenyesha makuru bafata ingingo yo guheba kuvuza Mr Nice arakora umuziki wiwe nawo washika, umuziki waciye wigumira aho nyene. Mr Nice arabandanya arakora, ariko ibikorwa vyiwe naho vyigeze bishika, ibikorwa vyiwe vyaciye bigwa down, aratinda arabiheba. Ariko rero abandi nabo bavuga bati hano aba baririmbyi nk'uko ari bihangange banse gukubitwa n'abaririmbyi bakije baba upcoming, canke babonye indirimbo yitwa ahanihe y'umuririmbyi Kiriku yoba imaze gutahukana ubushimwe bushimishije harimo n'imodoka, bati uyu Kiriku azodutsinda. No, ariko siko biri. Amahiganwa ico womenya coco yamari amahiganwa. Indirimbo ya Kiriku nabwo tubona Kiriku yashoboye gushimira Isanganiro Awards, ishobora kutazotsinda. Hanyuma Kiriku nawe mu mwaka uza ace avuga ati sinkeneye yuko muzonsubiza muri Isanganiro Awards, kuko naziya ndirimbo za ba Sat-B inkuru y'ukuri zari indirimbo zifite ubutumwa canke zabohoka, zari indirimbo zimeze neza. Sat-B ico gihe yajamwo yibaza yuko azoshobora kuzotwara Isanganiro Awards. Rero Kiriku mpaye ndababona ubutumwa yanditse nawe nyene arishimiye ino Isanganiro Awards ko ari we azoyitwara, ariko hari gihe yotangara agiye abona umuririmbyi atazwi, indirimbo itanazwi ariyo ishoboye gutahukana Isanganiro Awards. Rero ibintu by'amahiganwa, n'amahiganwa ushobora kuba ufite indirimbo imeze neza, ifite ubutumwa bwiza, ikozwe neza, mugabo uwo munsi ukaba wavyutse udafise na mood yo kuririmba, ukaza usanga biranakunaniye no kuririmba devant public, ukaca unanirwa. Canke nimba hariho amatora bashobora gutorera kuri Facebook page canke mu bundi buhinga, gutorwa n'abafana, abafana bakareka kugutora, mugabo ugasanga batoye uwundi yoba akunzwe canke yoba afite abantu benshi, inshuti zashobora kumugirana, ukadusanga baratowe, ukadusanga ku rutare niyo iciye itogwa gusumba. Kandi uzi yuko muri Superbite aha ni hariyo yashoboye tahukana award. Rero ibintu vy'amahiganwa muje mu bitahura, abaririmbyi muje mwubaha amaradiyo, kuko aya maradiyo niyo ashikana ibikorwa vyanyu kure, niyo yabagize abo muri bo. Muze muraba ukuntu mubagenda ko buhoro, kuko iradiyo canke ikimenyesha makuru navyo ari kimwe mu vyatumye mushika aho mushitse uyu munsi. Rero ikiganiro nari nabateguriye cuno munsi kigarukiye hano. Psikologe niwe yariko arabashikiriza kino kiganiro, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.